Yesu ashimwe. Ndagomba kubandanya rero n'igice ca kabiri naringejeje aho onye kuri Stella. Imana yo mwijuru yangiriye neza kuri Stella. Hari abantu b'Imana twasenganye barabizi, nahakoze nk'umwigisha, Imana irangirira neza. Hanyuma kuri Stella rero Imana yo mwijuru inkorera igitangaza, icirampamagara rero. Urumva ko kare yankoresha mu buryo nyene, mu buryo ndi ku kazi. Yagendera ngo ndi kwishuri, yankoresha ndi kwishuri, ndi ku kazi kankoresha muri ubwo buryo, baza barampama imitation nka kwa kundi Paulo baza baramukura ahantu bakagenda ngo bagiye kumufungira ahandi, kumba twayeyo message agiye kuvuga ubutumwa hariya, bakamukurayo bakamujana ngo hehe, akagenda kumbe hariya agiye gukora ibikorwa vy'Imana. Najiko niko mu gihe c'akazi ko kwigisha niko vyagiye birangendera, Imana igenda inkoresha gutyo. Hama rero maze kuza kuri Stella rero nivyo nagira mvuge. Kuri Stella ndahakoze umunsi uri izina rero, Imana irangendera mu nzozi, niho yambwiye kwandika ca gitabo ca mbere nababwira. Igitabo ca mbere nanditse citwa ngo comment continuer la voie chrétienne. Ico gihe nari maze umwaka nubatse, nivyo nari mfise umwana wa mbere, ego navyaye wa kabiri. Ico gihe rero Imana yangendera irambwira ati ubu rero ngomba nkorere mu kwandika iki gitabo. Mbona muri vision umuntu araje anyereka umuntu yariko araca mu ibarabara, hanyuma ngo hepfo y'ibarabara hariho abantu bariko baratamba binezereza. Hama ngo wa muntu ngo acahusha inzira, ahushije inzira agomba kuja kuraba babandi bariko baratamba. Mugabo ntiyabegera, abahagarara hafi ngo akaguma uko baririmba batamba, nawe nyene akagira gutyo nyene ariko atabegereye. Ariko inzira yiwe arimo yayihevye, yegereye abandi naho atabarimwo, mugabo ntakiri muri yanzira ngo bandanye. Hama rero nca numva ijwi ry'Imana rimbwira riti ukurikije iki gicapo uri kurabona, genda wandike igitabo citwa comment continuer la voie chrétienne, ngo ingene umuntu abandanya mu nzira y'Imana. Ati rero wiha akarorero k'uyu muntu yariko arabandanya mu nzira y'Imana, hanyuma mu nyuma akayivamwo akaza kugomba kwifatanya n'abatari mu nzira y'Imana, bayivuyemwo bariko barinezereza mu byo mw'isi. Ndibuka iryo joro nyene nti Yesu nikanguye mu gatondo, nabwiye umutware wanje ni wawe n'Imana we, ni Imana yahora ivuga ntubuho igihe yavuga. Nimbwiye ngo ninandike igitabo, aratwenga gose ngo ariko iyo Mana nayo irantwenza, ngwibuze guhamagara ngo abafise licence mu Gifaransa, ngo canke abafise doctorat, wowe ngo uzomya gute kwandika? Ndavuga nti jewe ntavyonzi, ntariko Yesu yampamagaye arabizi ingene bizogenda. Imana nishimwe, nca ntangura kwandika bene data. Yesu mwami, ntazi ingene ndi butangure, ntazi n'ingene batangura, sinarinzi ingene bandika. Hama rero Imana irafasha uko vyagenze. Nukuri ndashimiye Imana data wa twese ahoraho, Imana yo mwijuru yangiriye neza. Igitabo ndacandika, igitabo kirahera, mpwemu yera niwe yandongora ati shiramwo amatitre aya, shiramwo amateme aya naya, amashapitre aya naya, muri chapitre uvuge gutya na gutya. Ndakenguruka Imana, igitabo kica kirahera. Aho Imana yabinkoresheje ndi ngaho kuri Stella, kandi nubatse. Urumva ko naza narubatse. Kandi Intahe yo kubaka bene data narayibashingiye, narababwiye ingene Yesu yampaye urugo. Urumva wa muntu Yesu yampa yari yamaze kumutegura yuko muri vyose azoba umuntu mwiza, kandi tukambana neza, tukafashanya neza muri ivyo bikorwa Imana yantumye gukora. Hanyuma rero ico gihe Imana inkoresha kwandika ico gitabo. Hanyuma igihe c'Imana kigeze, wundi munsi nza numva ncangira inzozi, ndota mbona umuntu asa nk'umupasiteri, ngo mbona mbwira ngo uzoze ngo tuduge ngo tujane ngo hariya ngo ikiremba ngo tuzogende guturunayo filme.
bon abimbwiye urumva umukozi w'Imana abimbwiye nca numva mvuze nte nihuta kwemera ntego ariko mu nyuma nca nibuka ko narongo nca nibuka ko ntaciganza ntacifatisha amaporogaramu uko nshaka nca ndavuga nti ntiyamara nturabanza impakanye ngende kubaza umutware wanje ntindamubwire ntinumve ko anyemerera nti kuko bishoboka yuko yoba yapanze izindi porogaramu tujana dukora hanyuma jewe numva umenga ndabivuze mu bwenge kandi numva umenga ni ibintu vyumvikana ariko rero ntangazwe nuko yaciye ambwira ngo none ngo arashobora kukwankira mu mutima nti uyu muntu n'umuntu ki atazi neza yuko bishoboka ko umugabo akwankira ariko ndabivuga mu mutima sinabimubarira nkiraho nza mbona umuco uturutse inyuma yanje umuco uraka cane uramurika uri kuramurika numva ijwi rivuga nkaho umenga n'umugabo ahagaze inyuma yanje muga sindamubone ambwira ngo none ngo ninde ngo afise ngo atuma ngo umuntu ngo abikiragi ngo canka akavuga ngo ninde atuma umuntu abona ngo canka akabimpomye ngo ninde ngo atuma ngo ambwira bya bintu byose ndavuga nti ngo none ngo sije uhoraho ngo Imana yawe ngo sije ntuma ibyo byose bimera gutyo ndahora urumva uwo muntu iryo jwi ryavugira hejuru yanje kandi nkabona rimurika hanyuma rimuritse ndavye aho rimurikiye mbona rimuritse mu gitabo ca Ezekiyeli turabe muri Ezekiyeli igice ca kabiri Ezekiyeli igice ca kabiri hariya ku murongo wa gatatu haleluya Yesu we nushimwe Mana yo mwijuru iryo jambo ndarisomye muri Ezekiyeli igice ca kabiri hariya ku murongo wa gatatu musomye ku murongo wa gatatu ku murongo wa kane no kwa gatanu havuga ngo ihamagarwa rya Ezekiyeli yarahamagawe hanyuma Imana iravuga ati uzobabwire ngo bo kumva batokumva ngo ariko ngo bazomya ko Imana ngo yabaye hagati muri bo hanyuma ariko nsomye iyo titre ngo ihamagarwa rya Ezekiyeli numva nyene Imana ivuganye nanje mu mutima ngo ngo si Ezekiyeli abwirwa ngo ni ihamagarwa rya Françoise ntisa ivyo bintu rero numva mu mutwe bimpinduye ukundi gusobanukirwa yuko ayo majambo ari Imana impamagaye ariko ayo nabisomye namaze kuva mu nzozi ariko nkiri mu nzozi nibuka yuko navuganye nkiri mu nzozi ngo iryo jwi rimaze kumbwira gutyo ngo haca haza uwundi muntu ngo nca ndamubwira ntisha ntibyo mbonye ntimana yampamagaye kuva kera ntindanka ariko ubuhoho sinshobora kweshapa ntibikunda sinshobora ntaho mpungira ngo mu nzozi niko namubwiye hama rero mu gatondo habyutse mu gatondo nsoma rero muri Ezekiyeli kiriya gice ca kabiri muraza gusoma guhera ku murongo wa mbere gushika hariya ku murongo wo hepfo wa gatanu n'umunani gutyo maze kubibona ihamagarwa rya Françoise nti kandi nzanumva nyene hagati aho iryo jambo nyene riravuga ngo ndagutumye ngo uvuge ngo ntuzutinye kubabwira ico nzoba ndakubariye ngo bo vyumva canke batovyumva ngo uzopfe kuvuga ijambo nzoba ndakubariye ntoke ngo kandi ngo kubera yuko ari inzu y'abagarariji ngo ntuzuhindira agashitsi imbere yabo murasoma ry'amajambo ni sawa mw'abantu b'Imana mu gatondo maze gusoma aya majambo no gusenga menya ko Imana yampamagaye kandi menya ko mbwirizwa kuyitaba nta handi sineshapa hanyuma rero ico gihe nakora kuri Stella hanyuma rero nca ndavuga nti none Mana aha rero ego muravuze sawa mugabo nshashishika nikorera akazi none nari kugira iki kindi hanyuma ariko nsobanukirwa rwose yuko Imana yavuze ko ariyo yonyene ifise ububasha ku muntu
naho no kwibaza ngo umugabo ngo nta mpuruhusha canke iki, ariko Imana iba yamaze kunyemeza yuko ari bituma umuntu abaho canke apfa. Ncamya ko ari Imana yoyo ari yonyine ububasha bwose. Hama rero ibyo biragarukira ngaho, niho rero haheze iminsi mikeya nza numva ijwi rivuga ngo genda rero ngusabe mise en disponibilité, ngo ngene nsaba uruhusha rwo guheba akazi. Ndavuga nti ntibibaho ibi bintu, byogenda gute hagati mu mwaka ntaraheze gutanga amanota, ntaraheze umwaka w'ishuri udaheze, none niyo nahava baca bangaja nde muri iki gihe umwaka ugeze ngaha. Ariko Imana, urazi ko Imana ni Imana, iravuga kandi ikihorera. Bene data nkunda, Imana imaze kubivuga gutyo nca ndamubwira umutware, nyamara Imana yambwiye uko. Nawe yumva aratangaye, yumva nyene bisa nkaho umenga biragoye. Yumvire guheba akazi d'abord bisobanura yuko udazosha guhembwa, bisobanura yuko none ucujahe ibintu nk'ibyo. Hanyuma incizanzaza kuko ntabonye ico ndi bukore, byanjwi ryongera riragaruka haheze, ngira ngo haheze nk'umunsi umwe canke ibiri, ryongera riragaruka rivuga ngo tangura rero wandike mise en disponibilité. Rivuze ngo tangura rero, ntavyo kurindira ntaki. Cano ngenda mubwira umugabo nti yamara ryajwi riragarutse rimbwiye ngo nintangure rero nandike mise en disponibilité. Umutware rero abyumvise ntibyamworoheye kwemera nk'uko umuntu wundi wese bitomworohera kwemera, ariko yari umuntu asanzwe yubaha Imana vrema kandi ayumvira kandi ayitinya. Ariko biba bigoye gato ingene umuntu yovuga ategome genda wandike uheba akazi. Imana rero itabura uko bigenza, ica inzira. Habaho umuntu umwe aca amubwira ngo hewe ngo bwira umugore wawe agende yandike mise en disponibilité, ahebe kajya kazi ko kuri Stella, ngomba kumuha kandi kazi. Abyumvise acaza ariruka ati hewe nyarutsa rero wandike ya mise en disponibilité, nyarutsa. Nibiki ngo yo gusa fa kunyarutsa candagenda turayandika. Nayanditse kwa gatanu bene data, hari muri weekend, urumva kwa gatanu buca ari samedi ntibabakora. Iyo kete bari mpaye ku munsi wa kabiri, bambwiye bati ni kubera wajyanitse vendredi, ubundi wari kuza kuritora bukeye bwaho. Ati none urumva wajyanitse muri weekend, buca tuja muri weekend. Kuwa kabiri baba barampaye inyishu, baba barayimpaye, mu gihe abandi bari bamaze imyaka barayisabye barayibimye. Ariko Imana mbonera bikoze. Imana ibikoze gutyo nca ndayishimira, nihabwa icubahiro, iravuga nk'Imana kandi igakora nk'Imana. Hanyuma rero wa muntu rero agiye kumusaba akazi, akazi yamwemerera, acaba ngo ntakagira. Kumbe yari Imana yo mwijuru. Aca mpinduka ati hewe atereka bya bindi ni Imana. Ati wa muntu yambere ngo nta kazi afise. Ku mutima nti uragahenzagirwa Yesu wewe ufise inzira zose. Imana rero ibiciye inzira gutyo, nca rero ndava mu kazi nca ngataha muhira. Ndi muhira nagoma nsenga Imana nti none gamana wewe none nkora iki? Ndibuka ko nagiye ku mukozi w'Imana umwe ahi Bujumbura yakorera mu Kibenga, ndamubwira uko ibyo bintu Imana yabimbwiye. Nawe nk'umuvyeyi kweri aca yumva yuko bigoye kumva. Icambere muri Pentecote ntibashobora gusengera umugore ngo abo mukozi w'Imana nkuko abandi bose usanga bashaka kubasengera, ati unye umukozi w'Imana akora gutya na gutya. Ariko muri Pentecote naho byo babiriho si cyane ku buryo bw'uko bavuga ngo uvuye mu kazi none hari hakandi kazi bikorwa by'Imana ugira winjire mu temple. Uwo mupasiteri arambwira ati rero ati cari kuba ciza, nabona iyo wari kuba utasavye mise en disponibilité ukabura gumye ku kazi.
kandi mu by'ukuri urumva yabivuze nk'umuvyeyi nk'uwundi wese yumva afise impuhwe ati none uhevye gukora iki. Hanyuma mugara avuga irindi jambo ati yamara ati reka dusenge, ati fukama ndagusengere. Ca ndafukama aransenga, ndibuka amajambo yavuze ati wewe Mana uzi ivyo tutamenya, wewe urazi ingene uzomukoresha. Ati rero ivyo bintu wamuhamagariye nubizane tubirabe uzobukoze. Hanyuma rero Imana imuhezagire, amasengesho Imana yaravyumvise. Niho rero haheze iminsi ndi muhira, abo twakorana bakaza urumva bari bafise curiosité kuza kuraba ico ndiko ndakora, bagasanga ndiko ndubakisha, hariho abakozi ico gihe twariko turubaka, bakaza bagasanga ndiko ndakoresha abakozi biki, bakiyumvira rero ngo wa mugabo arazi ubwengesha, ngo yamujanye muhira kubakisha ngo tudufaranga two kuri Stella ntaco tumaze, ngo n'umunyabwenge urya. Hanyuma ariko nanje mu mutima naguma mvugana Imana, none bya bindi wamamagarira biri hehe, none nibiki. Niho rero umunsi umwe rero Imana yace yongera iranyereka igikorwa igiye kumpa gukora. Hama ico gikorwa nukuri Imana yo mwijuru yarakimpezagiriyemwo. Cyari igikorwa cyo abakizi bari bakizi. Hanyuma rero ico gikorwa cyo ndacinjiramwo. Yari association chrétienne imwe yitwa UCFB, Union chrétienne des femmes burundaises. Hama rero iyo niyo naciye nkoramwo, yari isanzwe ifise umupresidente yarayihagarariye, mugabo ico gihe yaragiye kwiga, yaragiye hanze kwiga, hanyuma biba ngombwa ko basaba uyundi ayisigara ayihagarariye. Ndibuka rero yuko bageze amatora, ariko Yesu yari yambwiye akanyereka, mbona ndi ahantu, mbona hari abagore benshi bansumba n'abandi nsumba, ngo mbona ngo warahari ngo sihari, ngo hama rero hatagira uwundi hasigara, ngo mbona ngo barampamagaye ngo bari jewe ngira horeve. Hanyuma rero mbona ngo bavuga bati mbandaniza aho yaragejeje. Urabona bagushituye atana kimwe waruzi, ngo mbona ngo shitse imbere ngo mfata indirimbo, ngo ndazingura indirimbo ngo kugira ngo tube turaririmba mu mutwe, mbe ndiyumvira mbega imbandaniriza he nkora gute. Ariko Imana y'ububasha ingirira neza muri izo nzozi. Nca mbona rero ngo banzaniye urukaratasi rwanditseko, mbona bampaye n'ikashe, mbona ndiko ndasinya, baca barabimpereza. Kumbe Imana yari iriko irakonfirma yuko ari jewe nzoca ntwara iyo shirahamwe ry'abo bantu abakozi b'Imana b'abapfasoni twakorana. Rero ushobora kumbara ngo none ico gihe wakora iki? Ico gihe ico nakora sikindi, tukagenda abapfasoni bo muri Pentecote n'abandi mugabo twari dufise uwo mugwi w'abagore bakijijwe, tukagenda tukaza turavuga ubutumwa, tuvuge bakadutumira nk'ahantu tugashinga Intahe, bakadutumira tukagenda tukavuga ubutumwa. Gutyo niko twakora. Hanyuma ikindi gikurikira icyo twakora, twaraorganiza ibikorane, tugatumira abapasiteri bavuye hanze, bakaza tukagirisha ibikorane, abantu bakaza. Imana ishimwe yatugiriye neza, kandi natwe twarasohoka tukagenda nko mu nama muri za Morise za hehe n'ahandi. Yesu rero angirira neza muri ubwo buryo. Nukuri Imana yo mwijuru irafise uko ibigenza, yaraguhamagaye. Ico gikorwa yampamagariye nta wundi muntu ari kucumva, ariko Imana yo yari izi icikoze. Rero Imana igira neza, ntwara iyo association imyaka 2. Iyo myaka 2 imaze kuhava, niho rero Yesu yaca dukuraho tugenda kuba hanze. Yesu nashimwe. Ndiko mvuga iki? Reka mvuge Yesu wacu arakomeye. Hari umuntu yokwibaza ati none muri association baraguhemba? Oya, ntibampemba. Ntibampemba, ariko Yesu yaguhamagaye abazi ingene aguhemba. Ico gihe Imana yatugiriye neza,
umutware wanje baca baramwongera amagrade ava ngaha aja ngaha akiraha nkumva ngo baramunomye ngo agende hariya abantu rero bakabibona ingene ava ngaha akongera akaja ngaha akava ngaha akaja ngaha bakibaza ndibuka umuntu umwe yigeze kuvuga ngo ariko naka ngo none ngo arusha abandi vraiment ngo arusha abandi competence ngo ko baguma baza baramuha ibiti bigenda gute uyu muntu kandi yari umuntu akijijwe aca avuga ngo murabizi ngo ujya ngo donc nkaho umenga akoresha ibiti cyangwa akoresha ibindi ariko wumva ko kutizera kungana gutyo ariko ntibyari ibyo ni kubera yuko nari nahevye ngaheba ibyo nakora kandi akanyemerera nkaja mu murimo w'Imana. Imana nayo icira muhezagira imukura ngaho imushira hariya. Nukuri twabonye Imana ndavuga nti bene data mukunda Kristo kandi mukamukorera nimushishikare mu mukorere uwo n'umwami wo kwizegwa n'umwami akomeye umukoreye ntamaramara umukoreye ntaca bumukene ahubwo Imana ibigomba kugutungisha ku rwego rwo hejuru. Yesu nashimwe. Yesu rero aca adukoresha gutyo muri ico gihe muri association Imana itugirira neza tuba umumaro mwiza mu bantu basenga tuba umumaro mwiza mu bantu bakunda Imana. Imana nishimwe. Niho rero inyuma yaho Yesu atabura uko abigenza nizi saha turacashishika kumuvuga aho turi hose. Imana nishimwe. Imana nihabwa icubahiro. Bene data muriko murankurikira ndizera ko munezererwa no kumva Yesu ngene akora. Bishoboka ko mvuga byinshi ariko mvuga byinshi byiza byo gushira hejuru izina rya Yesu. Muri ibi nta byo kwirata birimwo ariko ngomba kwibutsa bene data turi munsi y'izuba dufise utuganza numwe yitwa Imana. Abagabo bacu baratuganza Imana nishimwe, abana bacu turabaganza Kristo nashimwe, ariko uburi hejuru ya byose ni data. Kuko iyo niwe afise ububasha bwo gutuma umuntu abaho canke apfa, niwe afise ububasha bwo gutuma umuntu abona canke agahuma, niwe afise ububasha bwo gukora ikintu cose. Rero inshuti yanje uri kuranyumviriza ntukamwankire umupfasoni wawe niwumva Imana yaramuhamagaye umworohereze mu bikorwa uzoba uri kurakorera Imana. Mupfasoni uri kuranyumva umugabo wawe niba Imana yaramuhamagaye ntumubere intambamyi umworohereze mu bikorwa. Yesu azobahezagira mwese. Iyamuhamagaye nuko igomba kubagirira neza. Imana nishimwe. Ndanezererwa no kuvuga Yesu kuko nabonye Yesu ari mwiza, nabonye Yesu akomeye, nabonye Yesu atakintu umuntu yo mugereranya. Yesu araganje. Asumba vyose mbese asumba imitegekere y'ishengero akapanura imipaka agakoresha abana agakoresha abagore agakoresha abatama agakoresha abatamakazi. Uwo n'umwami. Nabonye Imana ikuraho imipaka y'urugo. Umuntu akavuga ngo ngo madamu urabona ngo ntukagende gukesha ngo ndagukeneye. Urankeneye ariko Kristo nawe ankeneye cyane. Bikaca bisaba rero yuko Imana ihari byose bigenza neza. Ariko mu rugo Yesu arazi ingena gukoresha uri mu rugo kandi bikagenda neza bivanye nuko Imana yagutoreye uwo mubana. Rero ndashimiye Imana yo mwijuru kuri ibi byose tuganire inshuti zanje. Nariko ndabingingira gukurikira Yesu no kumukorera kuko Yesu ni mwiza avuze arashitsa yaraguhamagaye azogukoresha. Imana nishimwe. Kumbure ibindi tuzogera turabiganira hanyuma ariko uyu munsi reka ngeze ngaha. Data mu izina rya Yesu yo haleluya ndagushimiye kubwa amajambo yose nganiriye inshuti zanje zinkurikira ziri ku isi yose. Mwami Yesu ico nifuza kwari kugira ngo ndabingingire kukurangamiza ko wewe kuko wewe uri umwami ushoboye. Washoboye kunkura mu kazi Mwami Yesu ntabona iyonja ariko kwari kugira ngo unyugururire gukora kandi kazi k'umumaro wo gusumba. Mana ndagushimira bya bihugu byose nagendagendamwo ngenda kuvuga ubutumwa bwawe bwiza.
kandi mwami Yesu Kristo ukikorera imirimo n'ibitangaza. Data ndagushimiye, ndagukengurukiye, ndaguhaye icubahiro Yesu, kuko ari we uganza mwijuru no mwisi. Mana hezagiriza inshuti zanje zose bariko barankurikira, ubaha umugisha, umuntu wese umuhezagire kandi ahakenye umwuzurize. Ngushimiye kuko ari we uzi abuhezagije amajambo. Icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu, amen.